n'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Josiane Muzaneza. Rusiya kabira ni wari mu buhinga bw'ivyuma kaza nshitananga bakunzi ba RPA mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatanu ruheshi 2020. Ikiganiro kigizwe hanini n'izi nkuru zikurikira. Iyemezwa ry'ivyavuye mu matora ya 2020 na sentare jego kubahirizwa ibwirizwa shingiro bishobora gukwega karambaraye ari hamwe ugiye kuramutswa Burundi muri kino gihe atovyifatamwo neza. Muri kino kiganiro muraza gukurikira ico bamwe n'abandi babivuga ko mu bijanye n'ubutungane naho abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bagiye kubandanya umunyororo bari baciriwe haraheze amezi yaba batanu. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno wa gatanu na sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa. Nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatanu mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tubashikiriza ikigabane dukingira ibidukikije. Uyu munsi tukaba yagira kwitosekara ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika nico kugwa kugira ngo ico kiyaga gikingirwe. Mukanya ni nkuri nk'ukwaye. Ndasubiye kubaramutsa duhere kino kiganiro ku makuru ajanye na politike aho umugambwe CNDD-FDD ugiye kubandanya urongora Burundi mu kiringo c'iyindi myaka indwi. Sentare jerwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yarayiyemeje amajwi yasohowe n'umuguje rwo gutunganya amatora seni. Kubwiyo sentare ibirego vyatanzwe n'umugambwe CNL be n'umugwi w'amatora wegukira Eklezia Gatolika ntivyari bifashe. Ibirego vyose vyashira habona utunenge twaranze amatora yo kuwa 20 Rusama. CNDD-FDD niyo rero yatangajwe ko yatsinze amatora yaba ay'umukuru w'igihugu eka n'ayabashinga amateka. Uwo mugambwe wakurikiwe n'umugambwe CNL, umugambwe witwaye uvuga ko ari wo watsinze amatora. Ikibanza ca gatatu naco kikaba cegukiye umugambwe UPRONA. Mu ngingo yayo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaratunganirije bamwe mu bakandida b'abashinga amateka bo mugambwe CNL bari bakuwe ku ntonde no mu gwiseni kubera imanza ngo bari bafise mu butungane. Sentare ikaba yishimikije ko utaracigwa urubanza wese aguma afatwa nk'umwere. Kuri ivyo rero agatongo wasarongoye umugambwe CNL amenyesha ko yatangajwe n'iyo ngingo yarayishikirijwe na sentare je gukubahiriza ibwirizwa shingiro. Yagiriza iyo sentare gufata minenegwe ibirego yayihaye. Agatongo wasa akaba yanamenyesheje ko atanisaganirizo agisigaranye. Tumukurikire. Twaratangajwe n'iyo ngingo ya sentare kubera ko twari twayihaye ivyemezo vyose vy'utunenge twinshi twaranze ayo matora. Iyo sentare yabifashe vyose minenegwe. Turindiriye rero hamwe n'abandi barundi bose kuraba impinduka ubutegetsi bushasha buzozana. Nta saganirizo dufise. Ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nta na hamwe yunguruzwa mu Burundi. Igishoboka nukwitura sentare z'akarere, ariko nazo nyene sinibaza ko arizo zizodutunganiriza twarenganijwe n'abarundi bene wacu. Agaton Gwase asubiye mu Kirundi na mugenzi wacu Ines Gakiza. Ijwi giwe tukaba twarikuye kuri radio televiziyo nkuru vy'igihugu. Na y'abarundi rero ngo bategerezwa kubandanya urugamba rwo guhabuza demokarasi banyazwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo bishikirizwa na Leonardo Nyangoma, umwe mu banyepolitike batanguje umugambwe CNDD, umugambwe uri ku butegetsi ukomokamwo, aho yibutsa ko demokarasi idasigura amatora gusa ahubwo ngo ari urugamba rwa misi yose. Kurikira Leonardo Nyangoma, umwe mu batanguje urugamba rwo guharanira demokarasi mu Burundi. byashitse ejo n'ivyo twari twiteze. Uribaza ko hoba ikindi kintu yarihenda cane, nta gitangaro cari gushoboka muri ibi bihe. Nico gituma twebwe twabaye turakijura turava muri uwo mugambi w'amatora y'ikinamico. Ntawuja mu matora abantu bariko baricwa, abantu bariko baratotezwa, abandi impunzi zishika hafi inusu y'umuliyoni w'abanyagihugu b'abarundi bari hanze. Ntawuja mu matora igihe hari kiza ruhari nyanganda coronavirus
rero amatora burya ntibaze bihende ngo bayiba ku munsi w'amatora cane cane bayiba mwitegura demokarasi ntitwitiranya rero umuntu amatora gusa hariho n'ibindi byinshi kuba mu gihugu hari umutekano kuba mu gihugu umunyagihugu afise ijambo kuba umunyagihugu ashobora kwidegemba akazi agomba n'isabikanywa ry'itunga ry'igihugu iyo ritariho ni kuvuga nta demokarasi ishobora gushinga imizi ariko kuva mu mwaka 1993 abarundi benshi barahonje demokarasi n'abitavye Imana barayiraga abana babo nabubona baguma n'ubavuga bati nico tatwemeye umuntu atunyaga demokarasi twahabiye kuva kera naho tuzi kuva mu mwaka wa 2005 ubutegetsi bwidiziwe n'akabi k'abantu bakoresha igikenye n'ubu rero demokarasi mu rugamba rwa misi yose si ikintu gitangwa ku isahane gutyo abarundi twobandanya tuyiharanira kuko demokarasi ijyana n'ukuri ukuri ntigutsindwa na rimwe bategerezwa kubandanya mpaka bayihabuze yose hatunganywe amatora y'ukuri. N'ingendo rero ya CNDD-FDD muri aya matora heze hari ivyuhi ihuriza ko n'ingendo umugambwe w'Iprona wari ufise imbere y'amatora yabaye mu gihimbi kimwe n'amajana 993 aho ingendo zerekana ko uwo mugambwe utashaka kurekura ubutegetsi ibyahavuye bikwegera Burundi mu ngorane ivyo bivugwa na Jean Bosco Ndayikengurukiye umwe mu barundi ba mbere bafashe umuheto inyuma y'igandagurwa rya president Ndadaye Melchior mu gihimbi kimwe n'amajana 993 Jean Bosco Ndayikengurukiye amenyesha ko kazoza ku Burundi kari mu minwe y'ugiye kuburamutswa avyifashemo neza ngo azorokora Burundi warikiwo ibimenyetso ko hashobora gukurikira ibintu bibi vyo biriho dukurikire Jean Bosco Ndayikengurukiye tugereranije amatora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 n'amatora y'uyu mwaka hariho kugeza uyu mwanya twe turavuga ibisa n'ibidasa byinshi kubisa nuko icyo gihe abantu bari bashamiranye 93 bakoresha imvugo abanywanyi babo muri kampanye kwiyamamaza harakoreshwa amajambo akomeye atuma bari mu yindi kambi bagira ubwoba nko kuvuga ngo uruhande rw'umugambo y'Iprona ngo abagomba mwipfuza kutasubira kuba impfuvyi mwipfuza kutabapfa cyo guhunga muratora y'Iprona ku mugambwe wari ku butegetsi icyo gihe iyo mvugo barayikoresheje cyane ubu naho CNDD-FDD iri ku butegetsi iravuga iti ntituzova ku butegetsi yeza atagarutse cyaratuvunye tuzobamesa tuzobagorora n'ibindi nkuko na Iprona yatera ubwoba umugambo Frodebu bariko barahiganwa ico gihe ikindi gisa nuko Iprona ico gihe yishimikiza cyane igisirikare n'ikijandarume ubu nawe biraboneka neza yuko umugambo CNDD-FDD wishimikiza igisirikare igipolisi n'igendereza iki kintu kihejeje kuba gishobora mu minsi zoza hamwe batabiravye neza tuma abantu bumva nashashana batsinzwe yuko bariko baratotezwa ko bararenganywa bagatinya ubuzima bwabo ku majambo bavuze cyo baravyagahitiye hanyuma bakarondera kwigwanira ariko byose bizova ku mukuru wabo cyazaba babwiye uyu munsi hirya no hino birumvikana bagwe mu gahundwe bariyumvira ngene ibintu byasubiye itotogeza iyo hose ku buryo batabona neza ngene ejo demokarasi zosura kubaho ngene murasura gutsinda adafise nawe abasirikare cyangwa abapolisi bamurarira cyangwa bamwemera hatari uburinganinganye bw'inguvu nuva equilibre de force mu kinyamazuru ivyo rero nivyo bintu bitinyitse ino munsi bishobora gutuma ibara risubira kugwa abantu bakava batubaza bakoresha ubundi buryo ariko byinshi bizova ngene uwo yatowe mu mugambo uri ku butegetsi yigenjeje kugira ngo abantu ntibumve yuko byose byaheze atarubuga rwa politike rukihari yuko abantu bagiye kuguma bicwa nkuko byahora umuntu yari mu mugambo cyabakanga ko batamutoye ataciye kuja atotezwa ivyo byose bizova mu minsi zoza ingene uyu atsinze azovyifatamwo. Mwingingo rero yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ivuga ko umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora aheruka mu gihe abarundi bashize abona utunenge twaranze ayo matora ngo vyerekana neza ko umugambwe CNDD-FDD wihagiye ubutegetsi w'ivya matora ivyo bishikirizwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize umwe mu bari mu mashira hamwe adahiranira inyungu za politike aho yerekana impunge ngafise ko abarundi bashobora gufata ingingo yo guhindura ubutegetsi biciye ku nguvu. Umuntu
aravye ingene abarundi bari bashashaye ihinduka yamara mu gihe bitwa yuko bagire bamenyesha aho bahagaze bagira ico bavuze kubo batwara bagaturubikwa ivyo batoye bigacurikwa hanyuma aho bogerageje kurondera ubutungane nabwo bagasanga nabwo ne buri mu minwe y'umugambwe bica vyerekana yuko mu Burundi demokrasi yanigiwe mu menshi yafashwe mpiri abarundi bafiswe mu kiganza n'akagwi k'abantu kuko uno munsi abarundi badashobora kwitorera abantu babarongora uko bonyene bavyifuza iyo sentare nayo murazi ko ari sentare itigenga ari sentare iri mu kwaha k'ubutegetsi nta muntu rero nibaza n'umwe yigeze yizera ko abacamanza batigenga abacamanza bakorera umugambwe boheza bavuga ibindi birengeye ivyo umugambwe wabategetse ivyo rero ni ibintu biteye impungenge umuntu aragira ubwoba ko abarundi bazoheza bihebura bakabona yuko mu nzira z'amategeko badashobora kuronka ubwigenge ugasanga hariho abatanguye kwiyumvira ibintu byo guhindura ubutegetsi biciye mu nguvu byari bikwiye rero yuko amakungu abona ko bikwiye ko abarundi bakingirwa ntibagume bicwa ku munsi kuko ejo hashobora kuvamo akarambaraye Eka no mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano ngo ntaco biteze kuri leta nshasha igiye kurongora Burundi kuko umushingwa manza Immaculée Hunja arongoye uwo muhari ngo kubona ari umugambwe CNDD FDD ubandanije gutwara nta mpinduka bizeye ngo ahubwo biteguriye kubandanya urugamba rwabo rwo guharanira amahoro n'iyubahirizwa ry'amategeko kukurikira Immaculée Hunja arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Nta cyizere dufise ku mpinduka yari yifujwe n'abanyagihugu benshi. Ayo matora n'ivyavuyemwo nta nyishu bizozanira abarundi n'abarundikazi mu bibazo tuzi bihanze igihugu cacu arivyo injyanye za politike zifatiye ku bwoko, ubwicanyi, kunyuruza abantu, ubunyonyezi bw'itunga ry'igihugu no kudahana vyabaye ingendo y'intwaro yahahora. Rero ntaco twosaba leta izova muri ayo matora. Abarundi ico twobasaba hanini nuko batocika inkokora bagira urunani babandanye baharanira ivyifuzo n'indoto zabo zo kubona Uburundi butekanye buharanira iterambere. Kubw'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano tuzobandanya nk'uko twavyiyemeje guharanira ibihe vyose amahoro n'ubutungane kugira ngo Uburundi buzotewe bwogorore mu bihe bibi burimwo gutyo bugafata inzira y'iterambere rya bose nk'uko abarundi babinyotewe. Abandi bagize ico bashikiriza ni impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bitandukanye zimenyesha ko atakinini zizeye ku mukuru w'igihugu agiye kuramutswa Uburundi. Izo mpunzi zivuga ko uwo yatangajwe ko yatsinze amatora ari mu bategetsi batumye zihunga zigasaba ahubwo ko makungu yofasha kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi kugira ngo zishobore gutahuka. Kurikira umwe mu barundi bahungiye mu gihugu ca Kenya. Nk'impunzi yahungiye mu gihugu ca Kenya muri make ubwigu sasa wacu Burundi Evariste nta kintu kinini cyane ndamwizeye ko tufate nk'urugero ko twashakira guhunga ngo haje amahoro oya gusa ahubwo ntabwo ari intwari hindutse hahindutse umuntu kuko ndibaza yuko nawe ari mu watumye ko mu karuti igihugu cacu gusa ico twosaba nk'impunzi nuko oni cyangwa ryawe ni Africaine cyane ya sekara duhuka East Africa bora tugerageza akagenda atunganya ibintu mu gihugu cacu hakaja intwaro yo kubitore intwaro zishyirwa na bose zikundwa na bose muri make hakarangwa amahoro n'umutekano kandi tugataha tugahuguka atakina kimwe twinona atakibi twinona atabwo dufise gabaza kutondera kandi tukana kandi anene kwera kiringo muri kabashi twahonze kimwe gatatu nkuru nziza yari yihaye ku nguvu unaho nibaza ko ashizeho iwe nyene bizohinduka ubwo vyo tugora yuko twita turatashi tugiye igihugu cacu cy'amavukiro twosanga ahubwo bigiye kunyuka kuruta ko twabisize.
ku ruhande rw'abashingwamanza bafasha abakorewe amabi kuva muri 2015 kurondera ubutungane imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI nabo nyene icizere sikirenga ko ugiye kuramutswa Burundi azofasha abo bakorewe amabi bagatunganirizwa. Maître Alain Deteux umwe muri abo bashingwamanza avuga ko gushika ubu atakimenyetso na kimwe gihari cotuma bavyizera. Le collectif des avocats a été créé non pas pour mener le débat devant la justice internationale, mais simplement... Twagiye hamwe kugira dufashe abakorewe amabi kuva mu mwaka wa 2015 bashobore kuronswa ubutungane. Twamye tubivuga yaba vyoshoboka ko batunganirizwa n'ubutungane bw'u Burundi nivyo vyari vyiza binabereye. Ariko kuva mu mwaka wa 2015 ibintu vyarabaye nabi. Ubutungane ntaco bukora ku mabi adasiba gukogwa. Malheureusement, nous avons constaté que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les poursuites ne sont même pas mises en œuvre. Et le candidat qui a été retenu par la Cour constitutionnelle n'a pas encore pris ses fonctions. Si je ne me trompe, ce sera au mois d'août. Donc il n'a pas encore... Uwo yatowe ntarashikira amabanga ntihenze azokwimikwa mu kwezi k'umunani urumva nta bubasha araronka ariko gushika ubu nta kimenyetso gitanga icizere turabona ko igihugu gishaka gusubira kunagura imigenderanire n'amakungu naho icizere rero cova muri kino gihe ariko reka turindire turabe. Le candidat qui a été retenu fera lorsqu'il sera investi de la haute magistrature présidentielle au Burundi. Je n'ai pas beaucoup de signes qui me donnent un espoir en ce sens pour le moment, mais attendons de voir. Humura Burundi. Dutandukira ubu n'amakuru ajanye n'ubutungane aho sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yemeje ingingo zari zafashwe na sentare nkuru ya Bubanza mu rubanza rw'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu Christine Kamikazi Agnes Nzirubusa Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bakaba bari baciriwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundo umwe uko ari bane bakaba bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza kuva kuwa 22 gitugutu 2019 aho barumanije iminsi amajana 228 bari muri ubwo buroko naho rero iyo sentare yafashe iyo ngingo ikinyamakuru Iwacu kimenyesha ko kigiye kungururiza ubwo rubanza muri sentare Gasambura Manza. Kubijanye n'ubutungane nyine abanyeshure 11 barungitswe mu ibohero rikuru rya Mpimba barungitswe nako mu ibohero rikuru rya Mpimba ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu nyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza manza wa parake ya Ntahangwa abandi batatu bakaba baciye bahabwa umwidegemvyo kuri abo 11 iyo dosiye ngizocibandanya kuburanishwa mu manza zikibiriraho bakaba bagirizwa ubusuma bw'ibikoresho vy'amatora nkuko tubibwirwa na Clovis Niyonzima. Abo banyeshure bumvirijwe mu kiringo c'amasaha arenga 3 umwe wese nkuko amakuru dukura muri parake ya Ntahangwa avyemeza yabazwa ku ruhara rwiwe mu kajagari kadutse mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishiru wa kane hamwe no kubusuma bw'ibikoresho vyakoreshejwe mu matora aherutse. Bamwe muri abo banyeshure basiguye ko ataruhara babifisemwo kuko bahagaritswe mu kivunga mu gihe batigeze babarizwa muri ako kajagari. Batatu muri abo banyeshure baciye basubizwa mwidegemvyo baca basubira ku ishure. Abandi 11 nabo baciye bajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Isoko ryacu nyene rivuga ko abo banyeshure bemeye ko hari umuntu yabatumye kubomora hari habitswe ivyo bikoresho vy'ishure. Ariko umwidondoro w'uwo muntu niho havuye umenyeshwa. Dosiye y'abo banyeshure 11 ikazobandanya kuburanishwa mu manza zikibiriraho. Arakoze Clovis Niyonzima. Tuve mu butungane tuje mu bijanye n'agateka kazina muntu aho abanywanyi babiri b'umugambwe CNL harimo n'umukuru w'umutumba Kibenga zone Muzinda muri commune Rugazi y'intara ya Bubanza baraye mu gaco k'igipolisi ka zone Muzinda. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba amenyesha ko uwo mutware yagirizwa kuba yashatse gutabara umunyagihugu yakora akazi ko kurarira ububiko bw'umuceri iyo bayashaka kuja kwicwa n'imbonera kure zaho. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Abo banywanyi babiri b'umugambwe senere bafashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane bagizwe n'umukuru w'umutumba Kibenga zone Muzinda muri commune Rugazi hamwe n'umunyagihugu yarasanzwe ararira ububiko bw'umuceri. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko byose byatanguye igihe akagwi k'imbonera kure zaho kari kafashe uyo munyagihugu kagamije kumugandagura. Ico gihe izo mbonera kure ngo zikaba mu kumukubita zamwagiriza ko afise inkoho ivyamirirwa kure n'abanyagihugu baho bemeza ko ikigwanisho conyene yari afise ari umupanga yira uwo munyagihugu yitwa Sabimana Gabriel yarasanzwe ari umunyezamu
kw'idepo y'imiceri ku mugwizatunga yitwa Inosa. Ico bamuhaye cyane cyane ni uko yari umuntu akunda kuduza idarapo kuri peremanansi y'umugambwe CNL ngaha kuri segiteri Kibenga. Baca baramufata banza baramukubita bamwagiriza bafise inkoni grenade. Ikintu bamusanganye wari umupangwa yari afise agiye ku kazi. Baje bamunyuruza bamutware kumwica. Niyo ntumbero yari yaje bafise. Mu mbonerakure zahoteye uwo munyagihugu harashoboye kumenyekana uwo batazira Aimable Richard akorera iperereza ku mutumba Kibenga. Misago arongoye imbonerakure kuri uyo mutumba nyene, abo bose bakaba bari barongowe n'umuforoma batazira Vigitori. Isoko rya RPA aho kumuzinda rimenyesha ko Alexis Ntamatungiro arongoye umutumba Kibenga yahavuye yishikira kuraba ivyari ko biraba mu ntumbero yo gusukamwo mabisi narirya uwari karaborezwe gufa ngo yarasanzwe azwi muri ako karere. Uwo mutware nkuko ayo makuru abandanya bivuga ngo yaciye nawe nyene afatwa mpiri nizo mbonerakure co kimwe n'uwo yaraje kuvugira baca bajanwa mu gasho. Aha abanyagihugu baragira ico basaba. Agikora mu kwitose giteye kuko birabana hafi niyo yacaseruka. Cyangwa umugabo CNL aciye n'abamufata ngo ahubwo nawe ngo uraronde uyo nkoya ibiki wawe. Niko gucaja kwa segiteri bamusopa barabura iyo nkoho afungiye ku polisi ya polisi kuri zone Muzinda. Ko umusegiteri yari bari batowe ari kuri liste y'inama mpuzajambo ya komine Rugazi. Twebwe nk'abanyagihugu twasaba yuko ako gatotezo kuhagarara umuntu wese akabandanya imirimo yiwe. Turondeye Anise niyo nkuru arongoye zone Muzinda co kimwe na Silvia Nizigama musitanteri wa komine Rugazi, bompi baduciriye ku murongo wa telefone bakimara kumva umwidondoro wacu. Humura Burundi. Dutandukiye ubunaho amakuru ajanye n'ibidukikije aho kuwa gatanu ruhesha uko umwaka utashe isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije. Icivugo c'uyu munsi nkuko vyashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ribicishije ku gisata caryo kijejwe ibidukikije kikavuga ko ibidukikije vyo kwihutirwa kwitwararikwa. Kuri uyu munsi bakaba bagarutse ku miriro ya Nyakanga yibonekeje mu bihugu vya Brazil, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inzige zateye muri Afrika hamwe n'ikiza corona gihanze isi yose. Ivyo kubgabo ngo vyerekana ko abantu bakeneye ibidukikije ari naco gituma bohakura icigwa. Mu Burundi rero hatari hake ibidukikije birageramiwe. Akarorero ka hafi akabara k'amazi y'ikiyaga Tanganyika yongerekanye ku murindi munini araheza yonona inyubako zitari nke. Muri kino gihe umucafu akaba ari wo wibonekeza hafi y'ico kiyaga nkuko bagenzi bacu bavyiboneye. Abanyagihugu bakamenyesha ko ico kiyaga kigiramiwe bagasaba ubushikiranganje bw'ibidukikije kugikingira. Ni nkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ku ruhande rwa quartier Kibenga Lila, amazu yegereye ikiyaga yaratewe n'amazi, ivyatumye imwe mu micafu yari muri ayo mazu yisuka mu kiyaga Tanganyika. Uhashitse ushoka kubona ibisigarira vy'imfungurwa canke imyanda ituruka mu tuzu twa sugumwe. Abanyagihugu bamenyesha ko ivyo biri mu bituma ico kiyaga kigeramirwa. Ikindi bavuga nuko abana bakora umwuga wo gusega bamesera impuzu zabo bakahogereza n'ivyo baririyeko. Abo bana bavuga ko ahanini biterwa nuko amazi atangwa n'ishirahamwe Regideso akunda gukama cyane. Kwibarabara Bujumbura Gatumba ahitwa ku Mase naho nyene amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze cyane. Ubu mwanya ibisigarira vy'ifungurwa n'amavuta y'imiduga nivyo vyegereye amazi y'ico kiyaga. Uhegereye wakigwa n'umunuko. Amakuru dukura ngaho atumenyesha ko bimwe muri ivyo bihasigwa n'abaje kuhagendera, ibindi bikasukwa n'abikitse umwiza. Kuri ivyo bibanza vyose amazi y'ico kiyaga yaramaze guhindura ibara. Abanyagihugu bamenyesha ko atagikozwe ico kiyaga nibirimwo bizobandanya bigeramirwa ku rugero runini. Emmanuel Ndayishimiye. Mu vyonone ibidukikije rero harimwo n'utumwanya tubandanya gukoreshwa inyuma y'amezi 4 hafashwe ingingo y'ukuduhagarika burundu mu gisagara ca Bujumbura. Utwo tumwanya tukaba twibonekeza ku bwinshi, abadandaza bakamenyesha ko ivyo bitumwa nuko ubu mwanya butabora basabwa gukoresha buzimvye cyane ibiheza bigatuma abaguzi batabugura. Idonido na Baltazar Miburu. Hagati mu gisagara ca Bujumbura nko kwibarabara gitiriwe Patrice Rumumba, ubwo bumwanya bwibonekeza ku bwinshi busanzaje kwibarabara. Aho nyene mwiduka ariyo galeri benshi bita Le Parisien, ubwo bumwanyi buraharangwa. Akamwanya gafise ibara girabura kagugwa amajana 2, akugwatsi rutoto nako amajana 3. Bamwe mu badandaza nitwo bakoresha bariko baratekerera abaguzi ivyo baguze. Ku mabutike atandukanye yo
mu gisagara ca Bujumbura naho nyene nuko vyifashe uwo mwanya buribonekeza ku bwishi na cane cane aho bagurisha amavuta yo gutekesha amasabuni n'utundi tuntu twankenegwa ahubwo bumwanya butagikoreshwa ni mu alimentation aho twagendeye hatandukanye hari umwanya butabora abagozi ariko baridoga ko muri kino gihe iyo baguze ikintu biba ngombwa ko bigurira ico batekeramwo benshi imbere bagahitamwo kwama bagendana kamwe kugira birinde kwama bagura buri gihe cyose kuko ubwo bumwanya bugurwa kuva ku mafaranga 500 kuduga mu bushikiranganje bw'ibidukikije baremeza ko ubwo bumwanya bucibonekeza ku bwinshi kubera ko amategeko aherekeza ingingo yo gufuta burundu ikoreshwa ry'ubumwanya bwa plastike itarashigwa mu ngiro umuyobozi mukuru ajejwe gisata c'ubudandaji muri ubwo bushikiranganje avuga ko iyo kwitoba impamvu agasaba abanyagihugu gukurikiza iyo ngingo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kuneza y'amagara y'abantu. Arakoze Baltazar Miburo. Igatose kazwa rero gikiyaga Tanganyika nivyo tubayagira mu kigabane dukingira ibidukikije cuno munsi aho batumire baza gushikiriza icokogwa kugira ngo ico kiyaga gikingigwe. Kino kiganiro mukamwa giteguriwe na Hervé Niyohire. Dukingira ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwiriwe neza nshuti bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mwama mukurikira ku minsi yose ya gatanu uno munsi amakungu arahimbaza umunsi wahariwe ibidukikije ku muntu bikaba bigizwe n'ibintu bitandukanye yaba ahaba ibyo afungura ibyo yorora imiti akenera n'ibindi byinshi bitandukanye ishami mpuzamakungu ONU ribicishije mu gisata cayo cyo gukingira ibidukikije rimenyesha ko uyu munsi ushitse isi hanzwe n'ihindagurika ry'ibihe hakaba harajemwo n'ikiza gihanze isi aha rero abantu barakwiye kuhakura icigwa mu buriko birashika ibidukikije birakingirwa aha mu gihugu cacu naho nyene ibidukikije birabangamiwe eka muri kino kiganiro tuza gutanga akarorero k'ikiyaga Tanganyika gifise akamaro ntangere ku gihugu ariko kikaba kidakingiwe bihagije gitabwamwo imyanda itandukanye abandi bayikoresha nk'akazu ka sugumwe ngivyo ivyo tugiye kurabira hamwe eka n'umutumire wacu twahaye amazina y'amatazirano tukanamuhindura n'ijwi kumvo z'umutekano ariwe Adrien Birimana asanzwe akurikirana hafi ibidukikije aza kutubwira icokogwa mu gukingira ico kiyaga kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyohire kaze RP nico ryanje ryatwese nico ry'abanyagihugu. Imbere yuko tujya mu kiganiro nyezina reka mugenzanje Walter Kwizera adushikane mu ntara ya Rumonge atubwire akarorero kamwe muri twinshi kerekana ingene ikiyaga Tanganyika cononwa. Amazira ntoke niyo aremba hejuru ku mazi. Ni ku kiyaga Tanganyika hareremba amazira ntoke. Ku murango abanyagihugu bituma muri ico kiyaga iyo bagiye koga. Mwijoroho biyicarira ku nkombe nyene bugaca abanyagihugu bagandagaje amazira ntoke yandagaye hose. Yego mu bisanzwe nubwo ayo mazi mwijoro bayonona bakayitumamo amazira ntoke canke umwanda muto. Mu Rumonge ivyo vyunyuwe nuko utuzu twasugumwe twabomaguritse inyuma yuko amazi y'ikiyaga agwiriranye. Ayo wacu mu Rumonge hasa n'inyanza rake kubera n'amazi yabaye menshi araduga amatwarete menshi yarabomaguritse kubera amazi menshi yarabomaguritse ubu amazira ntoke niyo aremba hejuru ku mazi. Ntikibuza ko hamwe nk'ahandi bagaruka bagakoresha ayo mazi hafi muri vyose niko biri n'inyanza rake. Ego ntikibuza ku murango ko abayakoresha hari abayakoresha mu kozamwo ivyombo mu kumesuramwo impuzu
harimo n'abayavoma bakayakoresha mu kuyatekesha. Muri Rumongeho hari n'abayanywa kandi amazi niyo boga, hari n'abayanywa n'abayatekesha, tuzaba twandura indwara zijanye n'isuku rike kabisa bivanye n'ayo mazi yo mu Tanganyika. Abo banyagihugu basaba ababijejwe kubagarukira ibintu bitarayangana. Uretse abonona ikiyaga Tanganyika, umutumire wacu Adrien Shimirimana asanzwe akurikiranira hafi ibidukikije aratubwira ingaruka kwibanza byo kubakamwo amazu biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika eka n'abikoresha nk'akazu ka sugumwe. Nivyo uno mwaka haraguye imvura nyinshi gushikaho kiyaga ca Tanganyika cuzura kikarenga aho cahora kigera. Abantu nabo murazi yuko baba hafi y'inkengera y'ikiyaga ca Tanganyika ubu bari mu ngorane. Ica mbere notangura kuvuga nuko leta ivyo irabizi kuva kera yuko kubaka hafi y'ikiyaga ca Tanganyika ari bibi, ndetse baranabibuza, ariko ntumenye ukuntu vyasubiye kugenda ugasanga abantu bahubatse. Utuzu twa sugumwe rero bimba harya hasanzwe hari amazi menshi ku buryo bitari bukunde nuko umuntu yimba hanini wimvye imetero imwe amazi waba amaze kuyashikira. Vyumvikana yuko rero udashobora kwimba ikinogo gice cuzura amazi. Hose rero niko bimeze, uhereye aha mu Gatumba ukagenda gushika hafi ya Nyanzarake, abantu bose bagiye bubaka hafi y'ikiyaga ca Tanganyika batubahirije za metero baba barashizeho mu bajejwe kora amategeko y'ibidukikije. Mu bisanzwe hariho imetero baba barashizeho zo kugira ngo abantu badashobora kubaka. Marabibonye yuko mwino misi umushikiranganje ajejwe amazi n'ibidukikije ko yahagiye nawe nyene akavuga yuko naho bari batanguye gutegura ngo bazohubaka amazu ivyo twita viabilisation mu Gifaransa bobireka kubera amazi yaramaze kuhashika. Ingaruka rero zabaye nyinshi ku bantu bose bari bubatse harya, baba abantu bahaba, baba abantu bahubatse ibintu vy'utubare canke ibintu vyo kwinezereza. Murabona byose ko vyarengewe. Inzo ngaruka mbi rero ziza kubera twebwe abantu, kubera tutubahirije ibidukikije, tutabihaye nibaza ikibanza cavyo. Amazi nayo yoyo murazi ko aca yironderera, yonyene arironderera inzira. Nuko rero nuko ubona kubona ubu bimeze, abantu boza baramenyera yuko ikiyaga canke n'inzuzi bakazisigira aho zishobora kwiyagurira, canke mu gihe habaye ingorane hashobora kuronka aho zica zidahitanye abantu canke ngo zihitane ibintu vy'abantu. Umutumire wacu Adrien Shimirimana aratubwira kandi kucokorwa mu kingira ico kiyaga, na cane cane muri kino gihe amazi y'ico kiyaga yasubiye kuduga. Icokorwa ca mbere nuko leta yofata ingingo bwa mbere yonyene ikareka ikabuza abantu kubaho hantu. Nta n'ikindi kishoboka, ubu vyabaye vyarabaye. Co yihutirwa ubu ni ugukuraho barya abantu bahuye na zirya ngorane z'amazi bakabimurira ahandi bashobora kuba, bakongera bakanabuza abantu kubaka hafi y'ikiyaga ca Tanganyika. Turazi ko amategeko ahari, ni ukubahiriza ayo mategeko ahari kugira ngo izo ngorane ntizisubire kuhaba. Naco gituma nagomba mvuge yuko urabona ari amatwarete yubatse harya yararengewe. Ubu abantu baguma baca ahantu hari imyanda, nukuvuga iyo myanda harimwo ayo matwarete yose. Ubu bari hajya mw'ibarabara, hari hajya muri quartier, akaja noneho yisukana mu kiyaga ca Tanganyika. Bigatuma rero ibintu vyinshi bihahonera, ya mafi yacu dukunda meza, zandagara, ibintu birimwo vyose, ibinyabuzima birimwo vyose bica bimererwa nabi. No kuvuga ngo rero nta kindi kiri bukogwe ubu mu maguru masha, no gukuraho barya abantu bakabatwara ahandi, hanyuma ntibazosubire no kuhubaka hajya ahantu bahareke ikiyaga ca Tanganyika cagukirwe. Novuga ko bagiteye. Naye ku bijanye n'utumwanya tubandanya gukoreshwa tugatabwa ahariho hose kandi turi mu bibangamira ibidukikije, umutumire wacu Adrien Shimirimana asanzwe ari mu bakurikirana hafi ibidukikije aratubwira ububi bw'utwo tumwanya n'icokorwa, na cane cane kugira ikiyaga, inzuzi n'isi ndimwa bikingirwa.
twota umwanya ikibi catwo nuko udukoresheje urabona abantu baradukoresha bakaduta aho babonye hose natwo ntitubora tutabora rero ufashe n'ibidukoze navyo novuga yuko bituma ibidukikije bitamera neza kuko bikozwe mu novuga ibintu bidukozemwo kubera bitabora usanga biriko bironona ibintu bidukikije rero ayo masashe mu minsi yahera numvise yuko bagomba kuheba kuyakoresha bagakoresha turiya dupapuro no kwita twa envelope ko two umuntu ashobora gukoresha hanyuma nahaduta ahantu tukabora ubu rero simenya aho bigeze ivyo bintu byo gukoresha ama envelope ari degradable ko babivuga mu gifaransa ubundi nico cari ciza cane kuko ari amasashe ubu hari ibyo bashobora kuyakoramo nivyo barashobora kuyakoramo ibintu bitandukanye byo twita recyclage mu gifaransa bakayakoramo amatafari bakayakoramo imbabura bakayakoramo ibintu bitandukanye ariko iciza sico iciza nuko boheba kuyakoresha nuko mu bindi bihugu hose bubahiriza ibidukikije baheje kuyakoresha kandi ubuzima bukabandana uri radiyo shahu uri radiyo Nino ngaha nshuti bagenzi mwariko muradukurikira iganiro dukingira ibidukikije kigarukiye mukamwumvise ko twayaze ahanini kukiye Gatanganyika ingene abacegereye bamwe bayikoresha nk'akazu ka sugumwe abandi bahagitamwo imyanda itandukanye dushimire umutumire wacu Adrien Mirimana asanzwe ari mu bakurikirana hafi ibidukikije we yemeye kuduha ikiganiro iganiro mukaba mwagiteguriwe na Hervé Niwihire mugire umugoroba mwiza cari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Arakoze Hervé Niwihire kuri kino kiganiro dukingira ibidukikije yaduteguriye nino ngaha tuce turangiriza ikiganiro humura Burundi cyo kuri wa gatanu igenekerezo ya gatanu ruheshi 2020 mwakoze mwege mwese mwaduteza abiri bakoze bagenzanje bamfashe gutororokanya amakuru yose yaciye muri kino kiganiro ika nshimire na Rusiya Kabera yari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kubona Josiane Muzaneza Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye